muri mariage ariho invitation twabahaye kugira ngo muze mudushigikire nimwaje twaye impayave je umunezero wanje niyumva ninge wo munezero ku Mana mwijuru twaduze Ismail niyo nkuru umviriza turiko turabona yuko nawene ari umupeiza urabona bijyavuga ngo ababono kubera iki umwa sana Ismail niyo nkuru n'umwanya avuga ivyiwe vyo kubesha. Sikiliza, mimi nishawafuatilia sana. Konferanse ikikuwa kama wakuwapa madeplasma yote mnatupa muyalala. Yes, bakunzi ba 50 TV tukomeze fresh koresha umwanya ndi mu kirori cha Bantu Boy Entertainment aho kumwe n'abafanzi ba Bantu Boy muri Festival de l'Independance. Vipi bro? Fresh man. Business. Cyane. The Bantu Boy. Yeah. Fresh kabisa. Vipi bro? Fresh sana. Fresh. Poa kabisa. Turabona uno munsi baje mu kirori cha Bantu Boy Festival de l'Independance. Nabazi ikintu kimwe. Bro, wiyumva gute ko na uno munsi uri mu kirori cha Bantu Boy Entertainment? Je umunezero wanje niyumva ninge wo munezero ku Mana mwijuru twaduze kuko ikirori kiringa muri festival ya Bantu Boy Independance nisha kirori kiryoshye cyane kandi tubona abantu benshi kandi bavyitabiriwe. Yego. Asante sana. Bro, nigikubona uno munsi Big Fizzo canke abandi barimvyi baza gukora kisumbije ibindi bamaze gukora. Bro, cyambere ndashimira leta y'u Burundi ingene yiyumviriye no gufata nka Bantu Boy akaba ariyo iza kuduteramisha uno munsi. Yego. Ico sinigera bivuga kabisa kuko vraiment yiyumviriye ikintu ciza cyane. Kandi turashimye turasavye na leta n'indi myaka yose bizoguma bimeze kunyene kabisa. Bro, we nawe uri umufanzi wa Bantu Boy. Yego kabisa. Waje gukora iki uno munsi? Naje kukiteramo cha Bantu Boy kabisa kwera ndamukunda sana ari umufanzi wanje sana mbaga mu mutima. Uno munsi wimva gute ko uno munsi Big Fizzo n'abandi bari baza kuririmba? Je ndabiryoheye sana kabisa kuko yaje kuduteramisha n'umuryango twese yavuze ati abantu bose ibaze n'abari hanze baze. Yaga. Brasa, we wimva gute ko uno munsi Big Fizzo n'abandi baririnzi batandukanye ba Loriro ba Bifesi ba Fabio Vestanish baza guteramisha abakunzi umuziki nduno munsi? Icyambere kwanza je novuga ati na mavuta. Iyi show na mavuta ni show itari bwakaboneke abaririmvyi benshi cyane kandi babizi. Urumva? None ndakubaza akabazo. Ni kwera iki tubonamo Simba Gang mu gihe benshi bavuga yuko batavuga rumwe ariko impayave uno munsi canke muri no misi yose tutababonye muri wibaza ko ari kwera iki we? Umviriza ari amajambo twebwe nyene abafanze twinjiza mu basani si bamwe kubera iki icambere n'abarundi icakabiri baririmba ikirundi baririmba igifaransa byose ibyo baririmba n'umuziki je nibaza yuko ivyo muvuga ngo Simba Gang sinzi ngo Kenya Empire ibyo ni ibintu bidusamaza ariko uno munsi muri impayave nta murimvyi numwe twabonyemo muri festival nimba bataje ni kibazo cyabo. Umviriza invitation ya mbere yo kuri mariage umviriza umwansi mbyaguteye uramwihora ukamwica muri mariage ariho invitation twabahaye kugira ngo muze mudushigikire nimwaje twaye impayave uke impaya ni umwansi wa Bantu Boy. Umviriza ivyo byose n'amajambo y'abantu umuntu ataje n'uburenganzira bwiwiwe kandi nibiri bubuze yuko turyoherwa nimba bataje igikuru kazima babizi erega si ngombwa bose bakwire mu isafuriya urumva kutaza barafite ibibazo byabo ariko iconzi barabizi turabonye kandi ntacononekaye avuga yuko ngo vyapfuye ngo vyahomvye umubwiye iki Ismail niyo nkuru umviriza Ismail niyo nkuru kwanza je ndatangara ibintu ariko aravuga je nahora ndamukunda ariko arakora ama emission ariko ubu naho turiko turabona yuko nawene ari umupeiza urabona bijyavuga ngo ababono ubu nawe nasigaye icambere asigaye ifotoza ari gifuawazi yambaye iboka kubera ari Buraya none igihe ari mu Burundi ko atari bwa fotoze inda iri hanze none numva nawe ko yasiri mu Kiburaya je ujya yari umugenzi
ndabizi kandi twaramwemera ariko uyu mwanya ariko arerekana kari mu mutwe wiwe ubu asigaye ifotoza ariko ifu awazi kubera ari buraya none ko atari bwifotoze nga mu Burundi ubuzima ni bwiza kuri Ismail ni bwiza kuri we ariko ibyo ariko arerekana biko birerekana yuko nawene yahonose kumwe baravuga ati nkoro mugono je natanga uno munsi jewe nishikiye ndabona neza ko abantu bariho vraiment abantu barahari ahubwo bijya mbona amaposti atandukanye mbona yuko umengo n'amafoto bafotora nka saa umviriza urabona nk'iki kibuga turimo urabona ukuntu kingana kinini cyane none aba bantu tugiye hamwe mbwira isare bo kwigwamo benshi cyane naho bo kwigwa ariko ari umuntu afotora muri vide ariko ahantu huzuye na fotora sibyo nico gituma tora tuvuga ati nibareke kuza bavuga mabi gusa baje bavuga n'ameza urumva iyo arayinze ari wiwe ko atahora bivuga ariko iyo yasumye inkoko mu kabare aca posting mbwira umuntu ara posting asa nabi nga mu Burundi na musi basa nabi none tuze tureka ibintu byo kanibariza yego plaza uno munsi urabona Bantu Boy itariwe n'abantu benshi mu gihe twe tumaze iminsi tubona ko hariho abantu mu gihe twe tumaze iminsi tubona bavuga ngo swatangwa ibiki n'ibiki wowe ubivuze ko ivyo bintu bro mu burazi mu buzima hari ikintu kimwe ikintu gituma umuziki wacu udatera imbere ni kimwe harimwo inzigo no kutavugisha ukuri mbo nivyo na swata fizo yo kubita muri umwanya ngaha urazi impamvu kubera iki nabikubwiye uko ajya amahera tubarihisha ajya cyangwa fizo we yaje ngaha yaje vyiwe na niyo mpamvu nabwira ivy'amaswata aba bantu barimwe nk'uko mugenzi wanje bivuze bamwe tubashira mu sare iri mbo yegeranye niboro nk'abakwigwa vraiment niyo mpamvu nakubwiye vraiment kweri ari ibintu mwebwe nka surtout ama TV online mukora amakosa cyane gute très bien umbajije neza sawa kuki mumwa sana Ismaili bachane na mwe pardon kidogo kubera iki mwebwe mukunda kumuha sana kubera iki mumuha sana Ismaili niyo nkuru n'umwanya avuga ivyiwe vyo kubesha bo vraiment je mbonye ngira abantu bavyitabiye je ndashima ku bwanje uko biri kose ndashima kandi bimeze bien sana nta ruhombo birimwo na bikintu oya ikintu gihari dufatane mu ndatu wese tuteze umuziki imbere turege ngo banaka kuko turabazi abo bose mushigikira ndakuzi wese ati ndakuzi sawa uri mwana wacu sivyo bardo uri mwana wacu man ibinda bifuta sikiliza TV online tatizo zenu tunayakwe binanzia kufia conference de presse bakibaitisha kama babachorei vyenye muri enregistre pale amupostaki si tuliposti amkwaki muna posti sikiliza mimi nichabafuatilia sana conference ikikuwa kama bakuwapa ma déplacement yote mnatupa muyalala lakini bakiwachorea tu sio wote lakini sunana saa hii mimi silikuwa nakunywa soda ila nikikunywa Amstel mutaenda posti ya Amstel kunywa pombe lakini leo tulimkamati kwa kunywa pombe ila leo niko nakunywa koka hautaposti ajiri niko nakunywa bena kunywaka wewe mko na tabia kuposti vya mzuri vibaya unaposti vibaya vya mzuri unaweka FGTV ni ya wote hivyo unabisema Jume ingia hapa mwese ari vyiza ntabwo mubivuga muvuga ama insolite gusa sati cyo nagusavye ipost ivyo to turaganira mission nimufote bimwe mureke ibindi shaka ndagubutumwa ndakuze waho hengamiye dati turabagenzi katuva hamwe turabanyakamenge twese sivyo ndakuze uri kimwe turakubwira ari ikintu gituma umuziki wacu atera imbere n'igiki tushaguhengamira hamwe na hamwe tureke dukore bose tubashigikire bose kandi umuziki bose barakora umuziki mwiza sana urumva abasa tubinda kubwiza ukuri abasa tubushigikira nyamba ari wandi nabandi bose shigikira Sadbi ndivyo tubire ni journaliste ni presenter ushona presenter fans nyembazi mako umviriza waje muri team Satura wewe ngwani mwambie wako zani muulize matatizo una shida yenu ni nini ona kwanza makestori tuuliza uonge tuuliza tu hivi show mnaiona aje
tamu mbaya, mwanzo ila ulituletea venye abamo, unawapa kiki, unaleta Kenya Empire haiko hapa, unaleta Ismaili haiko hapa. Hiyo ni mwenjo mnatuchonganisha, hapo utaenda uchukweka kipande tu urushe, ngosikia kisari mchana, sikia huyu. Hivyo ndio vinaharibisha muziki. We posti vizuri vile unaona, vibaya uviposti vizuri viposti. Lakini brother nilimu wa Kenya Empire usiposti, hata kuposti ni uchafu. Utakula tuletea uchafu kidogo teli nakubwichukuri nyimba tuwese turi ngaha cyangwa nyamba Kenya ndasatubi wewe ndazi kwa mwemera sana kandi we amuba kimwe gusa muba mushaka kugerana ibintu bitabaho ikintu gihari gusa umuziki tukunde tuwese dushigikirane ejo uzombona aho satubia uzobona aho satubia gize kiteramo cenzoza bizo mbo turege kuba rega no ngaha bariho abandi bafanzi baje gushika nawe urimo kandi tera mama murareka kuba bakunzi wa Flip TV turakunda cyane suni turabahereza show yose bye bye umukinya ariko